honorable Gasosi ndimwo Uburundi bwaraye bubuze kandi umushikiranganje wo gutuma tumanako amakuru imenyesha amakuru mu Burundi ni bimeze gute ku Burundi kubwabo byakiriye gute bo nagahinda n'umubabaro twabuze umushikiranganje ibintu bidasanzwe kandi bitera iceyi abarundi n'amakungu n'abanyafrika kubona umushikiranganje apfa tugasaba yuko aba amatohoza yimbitse kugira ngo tumenye icishe umushikiranganje kugira ngo ca kizira kigwanira kibeho. Hari majambo menshi yagiye akurikiragwa n'urupfu rwiwe mbega yoba ari kubera ko yari umushikiranganje canke amakenga yategerezwa bo oya makenga n'ingene aho bamutoye nuko vyagenze birababaza cyane birababaza kubona umushikiranganje agira ingorane nk'izo impamvu z'urupfu rwiwe ntiziramenyekana. Kuba yarisanganya nivyo nisanganya yego niko byavuze shaka isanganya sije umuduga gusa oya isanganya haba isanganya kubona umushikiranganje yapfuye kujya isanganya twatanze itegeko yuko atamutegetsi n'imwe yose yo kwigendana none ko kwisi yo kwigendana kuko abari inzego z'igihugu kandi aceza gucungwa n'inzego z'igihugu rero kutabikurikiza bwa mbere nikosa hanyuma cyane nikosa ku basirikare bari bamucunze kuko urumaze kuronka garde iyo garde haba ari mu uguha programme uramubwira programme akapresiya karaba ko ari nziza atari nziza hanyuma kuvuga ugende mbega hari aho Ruberio ishobora kuba justifie mu gihugu cigenga ego none ega Ruberio niyo yistifia koma ku nguvu zayo Ruberio iri faible iba justifie gute aho bigeze nta cizere mfise muri ayo masezerano n'ivyaba birazorama mugabo aho bigeze bizogorana kuko umuhari M23 waragutse hanyuma ingene bazohoyahoya bizogorana kuko muzokwanda hagati ego tukwanda hagati bazokwanda hagati jewe nari vice president de la République nagendera muri blend kandi bandasa ukagenda mu ruhagararo niniya cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye yahuye na Perezida Paul Kagame muri Brazzaville ibi ubibona gute wewe abantu bisanzwe nuko bahuriye mu rubanza rumwe bakibibona benshi baranezerewe cyane gose babonye baramukanije ikimenyetso gitanga amahoro ku gihugu ku bihugu none ndahuye muri kuramukanya gute umuntu mutari kumurahuza mu ramukanya gute iyo bagena bakuru bihugu ubumbafu bwungaha ubutaramukatsana ntibibaho andemi kenze kama situation igoye cyane gose nagize amahirwe yo kuja mu manama menshi serukiye igihugu mugabo je nararondera je nyine naje kubironderera tukaramukana tukavugana nkamuvugisha kuko urumva nabwiye ati urubanza rumwe rushaka kumara zibiri uko muvuganye uko mwaramukanije haraza akantu uko mukabandanije bigenda bija mu nzira yo kuramukanya ukuri w'igihugu mu rubanza ni ibintu bisanzwe kandi byiza kuko akora mu gihe numuramutse yo kwambara ibara d'ailleurs c'est ça la maturité politique maramukanya bishobotse ukamufata neza ati bite ni sawa mugabo nuko nabonye bagize gutya jewe ndagufata biti murakomeye nimpore ako kajambo konyene gatumunda agenda yiyumvira umwari ngico nyene mbega ni iki cyo tuma abanyarwanda bisanzura mu Burundi igiki abarundi bo kwisanzura mu Rwanda ico abarundi barindiriye ico abanyarwanda barindiriye ivyo rero mwera ubukuru bakwira hose mwaramukanije ni byiza ejo ni mugwane mu nda ingene J'ai 2015, j'ai vécu 2015. Nous avons souffert. Alors, on va
babona ko genda kubwira ikintu kimwe, hari abari ku butegetsi uno munsi twagwanye 2015, abari mu mabanga akomeye twagwanye 2015, bariko bakora igihugu kandi 2015 barimwo none tugire 2015 deal. hamaze iminsi ariko aravuga amakuru menshi y'ibigwanisho biza mu Burundi ndetse n'ibisubira bikagenda kumengo ibigwanisho Burundi bugura biratera ubwoba abantu. Burundi mbega n'ufite uburenganzira bwo kugura ibigwanisho ikinjira mu gihugu? Burundi bufite uburenganzira bwo kwaruma igisoda cabo nk'uko ibindi bihugu vyaruma igisoda cabo, hanyuma rero ivyo ntabwo vyatsa gutera amakenga. Nabonye ku mbuga ngurukanabumenyi hari abo vyateye amakenga. Ivyo ni ivy'iwabo. Igihugu, umutegetsi mwiza ni uko akingira igihugu ciwe. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko mezereza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV sanduku kaze wese uriko dukikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Kuvya Barabu, ndavuga Oman ndetse na Abi Saudi, Dubai, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique na Doskisi mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kwakira umusango ni Honorable Gaston Sindimwo, benshi mwakunze mu bitandukanye, n'umwe mu Barundi babaye mu butegetsi kandi baciye mu bihe bitandukanye. Turaguha ikaze. Ndabaha ikaze, ndaramutsa abanywanyi banyu n'abako barumviriza kino kiganiro. Narabonye ikiganiro canyu ku Gisekeki tumizwe na benshi, kandi byiza kuko kugira ngo twunguranye ubumenyi cyane banahana ivyumviro kuri ibi canke ku bindi. Tukaba mukoze kubona mwaje kuturaba. Wambaye neza kandi usa neza cyane. Ubuntu bw'Imana, kwambara neza n'ibisanzwe umuntu wese usa uko bishatse. Hari abantu bidakundira ko bambara neza peut-être bivanye n'ubuzima canke ibihe barimo bitaborohera. Birashika, hanyuma kugira ngo bibe bimeze gutya n'ubuntu bw'Imana. Uri umwe mu Barundi babaye mu butegetsi ariko uno munsi kandi biboneka neza yuko uri ngaha anya mu gihugu, ibanga nyiriye mu gihe abandi benshi bagiye barahunga canke bo bari mu mahanga. Kubera iki wewe? Je ndi mu gihugu kuko igihugu ni ca twese. Abantu bose kugira uhunge ni kubera umwe wese ababona yuko hari amahoro yahungabanye mu mutima wiwe. Hanyuma je nkaba ndi umwe mu Barundi bemera yuko uko bimeze kose tuzaguma muri kino gihugu kugira ngo n'abandi Barundi bari hanze bashobore kuza mu gihugu, twubake igihugu turi kumwe. Kubaka gusa igihugu si kubera ngo uri mu butegetsi, nuko uri ngaho kugira ngo ukebure ubutegetsi kugira ngo bushobore kuyobora neza, gutwara neza, kandi interano yawe ikaba ishika aho iza gushika. Kuko turi ngaho kugira ngo twunguranye, twungure abenegihugu, twungure abategetsi, kuko niryo teka twaronse kuba twaronse ayo mateka twashitseko. Uno munsi rero turi mu karuhuko k'izabukuru. Hari abandi bantu no munsi mwakoranye ko mbere mu mabanga rimwe ariko no munsi bamaze gufata ingingo zo guhunga. Mbega guhunga canke kuva mu gihugu ukaja mu mahanga ivyiza? Bivana n'umuntu. Sinovuga ko ari vyiza kuri jewe canke ku wundi, kuko iciza kiri kuri jewe sico kiri kuri wewe. Umwe wese rero afise iciza ciwe. Umwe wese afise iciza ciwe. Yes, Honorable Gaston Sindimwo no tugomba tuyage kuri uno munsi aho bimaze kuboneka neza yuko hari abantu bagukunda, bakunda ijambo ryawe, bakunda n'ico uvuga. Wakira gute urukundo rw'abantu Abarundi ndetse n'Abanyarwanda n'Abakongomani bumva ururimi rwacu basanzwe bagukurikirana? Abankurikirana bakankunda nuko twobandanya tunywana, tumvikana, cane cane ivyumviro. Hariho mbere ibiganiro mwashikije utashe ndamvise abantelefone bambwira iki canke ikindi, kuko niyo demokrasi. Hanyuma aho noba natiganye bakambwira tugaharira, kuko narumvise ko ikiganiro mwashikije barakivuze ko cane cane ku gihimba gitoyi kuvyo navuze vyose. Hanyuma rero nkaba nari ndabakunda, nkaba nkunda n'abatankunda ndabakunda. N'abatagukunda urabakunda cane gose. Biroshe gukunda utagukunda? Umuntu wakwereka ko atarukunda gufitiye biroshe kumukunda? Nta ngora, ndagukunda, hanyuma wewe ugafata ivyawe. Ariko ntacungira, urantuka, uragira gute,
n'amasaha 28 bica biba biheze. Yego. Eh, Yes. Ubwano cuno munsi turaza kuganira ku bibazo by'umutekano kandi biri mu karere na cyane cyane ikibazo ca M23 muri Congo hamwe n'uruhara rw'u Rwanda. Ni mu gihe no ku buheruka igihe tuyaga hari abantu benshi babigarutseko baravuga ati honorable ahantu ahagaze kumengo harateye amakenga. Honorable ahantu ahagaze no munsi ngo cyashimangiye. je ntaho mpagaze na hamwe kuko ari aba M23 sinema M23 daye mani ibyo bibazo nyine mu bimbaza cyane kuko ntaco binyungura ahubwo je navuze ko nifuza amahoro hagati y'ibihugu duhana imbibe hagati igihugu kibanyi ca RDC hagati y'u Burundi n'u Rwanda jewe nifuza yuko haba amahoro kugira ngo East African Community isubirane ububasha n'inguvu n'inkomezi yari itanguranye kuko nakubwiye uravye yase uno munsi abantu bayituyemwo nibirimwo niyoba ishirahamwe ibihugu biteye imbere kandi byoteza imbere abene igihugu uruja n'uruza rw'abantu muri yase rwaragabanutse kubera izo ngorane reka rero abarundi bagukira uko bashoboye kose eka abanyafrika bo muri yase bagukira uko bashoboye kose kugira ngo haboneke amahoro mu bihugu vyose muri uwo mugwi. Ego imbere yuko mbandanya honorable Gasosi ndimwo Uburundi bwaraye bubuze kandi umushikiranganje wo gutuma tumanako amakuru imenyesha amakuru mu Burundi ni bimeze gute ku Burundi kubwabo byakiriye gute? Nagahinda n'umubabaro cyane cyane tugahoza umuryango wiwe w'amaraso tugahoza abamuryango bamenyesha amakuru tugahoza abarundi bose na leta irimwo ko twabuze umushikiranganje ibintu bidasanzwe kandi bitera iceyi abarundi n'amakungu n'abanyafrika kubona umushikiranganje apfa kujya si ubwa mbere apfa si ubwa mbere umushikiranganje apfa mu bihugu byose mugabo mbere n'igihe twari ku butegetsi twarabuze umushikiranganje yarashwe nawe nyene yarashwe ni ibintu bibabaje tugasaba yuko aba amatohoza yimbitse kugira ngo tumenye icishe umushikiranganje kugira ngo ca kizira tugwanira kibeho. Hari majambo menshi yagiye arakurikiragwa n'urupfu rwiwe mbega yoba ari kubera ko yari umushikiranganje canke amakenga yategerezwa? Oya makenga n'ingene aho bamutoye nuko vyagenze sinobijako ivyo nivyo abajejwe gutohoza mugabo birababaza birababaza kubona umushikiranganji agira ingorane nk'izo n'abene igihugu birabashikira kuko ntawe bidashikira mugabo birababaje nico gituma twariko turagwana kugira ngo tuve muri ivyo bintu nk'ivyo aho haba abagizi ba nabi gushikaho bashika ku rwego rw'umushikiranganje. Yes. Ego abarundi rero twihangane kwihanganisha abarundi twese muri rusangi kubera ko twese twabuze umushikiranganje yumva ugwaruka ndetse n'abari muri bino bintu by'imbuga ngurukana bumenyi ahubona neza ko ari intambwe nziza yariko irategwa kujana na monetization aho kandi twizera yuko bizobandanya mu nzira nziza kugira ugwaruka bw'u Burundi ushobore kwidandaza biciye ku mbuga ngurukana bumenyi izere yuko kandi na leta izobandanya kwidufashamo. Leta izobafasha kuko leta ikwitirwa gufasha abarundi mu gwaruka. Iyo mushikiranganje akiri muto mushikiranganje yari umumenyesha amakuru muramuzi yapfugana bose yagana bose impamvu z'urupfu rwiwe ntiziramenyekana kuba yabisanganya n'ivyo nisanganya niko byavuye ushaka isanganya si iry'umuduga gusa oya isanganya haba isanganya kubona umushikiranganji yapfuye kujya isanganya mu gihugu uko biri kose nisanganya wow nibaza ko bamaze kuvyumva ngaho onye ariko rengaruwe kandi honorable mwebwe murabona M23 nk'umugwi ufise impamvu zumvikana jewe ku ruhande rwanje ndabona ko ari umugwi wateje umutekano muke nihe dutandukaniye simana nyine ukimbaza kuko kugira impamvu zumvikana
wewe urashobora kuba wafashe ingingo kubera impamvu zawe zumvikana. Yego. Izo mpamvu zawe ntizibe arizo mpamvu zanje. Sinzi kunyumva. Yego. Si umuhari wa mbere ufashe ibigwanisho mu gihugu ufata akarori ngaha mu Burundi turi kuja muri M23 nuko mwaba munkora muri M23 nkuko umenga je ni muri M23 canke mba hari muri RDC nuko mu Burundi harabaye rebellion igihe bagandagura Ndadaye rebellion irakura haja umuhari gushikaho batwara igihugu. Bari bafise impamvu ego canke oya. Impamvu zavugwa nuko bataramugwa ku butegetsi none kandi byarumvikanye hanyuma birahindurwa. Muri M23 nibo bonyene bumva impamvu bagwanira kandi bariko baragusigurira izo mpamvu ajya kugira urinde ufata umuheto nuko ibindi byose biba byanze. Inkavuga rero jo impamvu ni gwawo si gwanje. Hanyuma uvyumva cyangwa utavyumva kuko mwese afise impamvu ashobora kugwanira agateka kiwe. Bo bahisemo kugana agateka kabo baciye muri zya nzira. Wowe urabumva? Singomba ndabumve ntegereza kubona ivyo bakora. Moi je prends acte de ce qu'ils font. Sintegereza kubumva. Kubera ndabumva. Sindi mucamanza, sindi iki mugabo ikiko bakoze ni c'est pour sauvegarder leurs intérêts de leur part kubwabo. Subwanje kubwabo. Ego. Nimba bavuga ko bagwanira uburenganzira kubera iki ibikorwa vyabo bituma abanyagihugu bahunga? Bo nakubwiye rebellion canke guharanira ugateka bica muri byinshi. Jewe sindi partisan uko abantu bahunga. Ico gituma nemera kuba pacifique kandi nkunda ibintu biva par la voie pacifique. Aho rero bahisemwo intambara. Mu ntambara abantu barahunga. Uteje intambara abantu barahunga. Ico gituma tuvuga tuti intambara ihagarare haze amahoro n'umutekano biciye mu mwumvikano. Hanyuma rero habaye intambara abantu baza guhunga. Mu Burundi bahunze kangahe barahunze. Uraza abantu bamanuka Bujumbura bavuye ruguru bamanuka Bujumbura ivyo bashikirwa navyo mu nzira. Iyo none byari bifise uburenganzira. Oya mugabo byarashikanye ababiteye ku butegetsi. Ejo rero nibashika ku butegetsi bazo kwitware abayero. Ejo chaque rebellion mise no mvuga nti la révolution urayirondera. Igihe kunaniye ucuba réactionnaire. Donc c'est-à-dire que ejo bagashika ku butegetsi isero révolutionnaire. Niko ndavuga nico bitondo mvuga yuko intambara nimbi. Tugwa intambara aho turi hose cyane cyane hariho abantu bitwa ba munwa wo nk'ugutwi bumvise uvuze iki canke ikindi bacitse ukundi bakagenda kubesha no ko ngo wavuze ibi n'ibi atari byo. Jewe mvuga amahoro mvuga ko intambara yohagarara par tous les moyens. Ego mbega hari aho rebellion ishobora kuba justifie mu gihugu cigenga? Ego none ega rebellion niyo yijustifia koma ku nguvu zayo. Rebellion iri faible iba justifiée gute? Rebellion iri faible ntiba justifiée. Rebellion yijustifia parce qu'il tena. Kuko rebellion itari faible, iri faible, on l'écrase. Anéantissa. Urumva yijustifia ngaho. Bwa rebellion iri fort, iri maintenant ikijustifia sur la scène. Ensuite c'est vrai que c'était quoi la signature entre la RDC et M23. Ça bivuga byinshi. Yishura nibaza umuntu amumbaza. Habaye signature y'amahoro hagati y'umugwi M23 n'igihugu ca Congo. Ukuvuga umugwi M23 uriho muri Congo. Uri kuragwana muri Congo. Abesha batabitahura muri ubwo buryo rero. Tabona ko ari M23. Ivyo nivyo wabo je mvuga ivyo mbona. Ko je singo ndagwana muri mvuga analyse ndavye ibiko biraba n'ivyabaye nivyo ndaba gusa. Wewe ukaba ufise andi makuru
sawa. yego. Yes. Amasezerano ya Washington asaba gukuraho ingabo zo hanze ariko ntibirakorwa. Ivyo nazo mubisigura gute? Tije nzuza kubakurayo, abo babisaba ntibabibakure. Yego. Ariko birashoboka noneho kuko ingabo zo hanze zishobora kuvanwaho. Yakunda. Narigiye bivuga yuko zimaze imyaka irenga 30. Bo jewe biriya vy'ingabo zo hanze muri RDC na kurya ingabo zo hanze muri Somalia ni uburyo abazungu bashiraho kugira ngo babandanye batwara canke basahura itunga ry'igihugu. None bombwira ingabo zimaze imyaka 30 muri aka karere zikoreshejwe uburyo bwa mpuzamakungu zikaranirwa kugarukana amahoro umutekano muri ako karere, kuvuga hari iciyegeje. Ico ciyegeje inyuma y'ico abantu benshi badakunda kumenya canke ngo batahure canke imice ibiri y'abantu batandukanye kugira ngo bashobore gutahurira ku kintu kimwe. No musi izi ngwano niko ziraba resi ziwacu. Sizi wacu ingwano par procuration sinabwo ko zitari ziwacu. Ni ingwano ziterwa n'abanyamahanga kugira ngo tugume mu kajagari nabo bagume baronka ingene binjira hanyuma itunga kama ry'igihugu isohoke hanze. Yego. Mbega honorable ayo masezerano ahari no musi ni solution nyayo canke ni diplomasi yo kwereka abantu ko hari igikorwa kiriho kirakorwa ubwabo? Jewe nabwiye yuko aho bigeze nta cizere mfise muri ayo masezerano. Nivyaba birazorama. Mugabo aho bigeze bizogorana kuko umuhari M23 warakuze waragutse. Hanyuma ingene bazohoyahoya bizogorana kuko muzokwanda hagati. Ego. Kwanda hagati? Bazokwanda hagati. Gute? Kubera iki? Niko bimeze nakubwiye mbere igitangura swat muvu negosiye kiri ntoyi maze gukura isaba ryinshi kuko niba yamaze kwaguka. Yego. Ko uzorabe n'abantu baguma binjira benshi. Ko binjira benshi niko yaguka ariko ronka n'inguvu hanyuma bishobotse amahoro umutekano ibiganiro ni byiza. Umuntu yigeze kuba mu nzego nkuru z'igihugu Burundi burorohewe muri kino gihe? Burundi urorohewe turi ku butegetsi ngaho turorohewe. Yego. Kubona waje ugashika ngaha nuko burorohewe kuba aho hakurya muri Kongo ariko haraba intambara hagati y'u Rwanda na Kongo. Nibishoboka kuba turonka amahoro mubanye hari umucanwa nuko twozinya umucanwa ku mubanyi no kubabanyi kugira ngo ntituje mu ntambara kuko igihugu cacu twari dusanzwe dufise intambara interne z'ibicanke ibindi hagiye intambara externe iyo bari ivyo bagize mu gihugu nuko rero twakora dushoboye kose kugira ngo amahoro umutekano duterere ko dushoboye kose aboneke mu karere. Nk'umuntu ugeze kuba mu nzego nkuru kandi z'igihugu ubuherutse Perezida Paul Kagame kuganira yatanze kuri Jeune Afrique ariko aravuga ku kijanye n'ingamba z'ubwirinzi. Ubuherutse twarabiyaze ko batubwira ati ziya mpapuro za ONU zijya batanga bijya anyaburi bikora ko nyine abazungu babikora kugira ngo kumbura babikore ariko nawe nyine ubwiwe yarashuye arabisigura avuga ati ingamba z'ubwirinzi ni kuba uhari ku butaka uno musi ushobora kuba ibirometero 5 ejo ukaba uri ku birometero 20 igihe ejo ukaba uri ku birometero 100. Aragaragaza gusigura neza yuko ingabo zibe ziri muri Kongo ariko agasigura n'impamvu zidashobora kuvayo mu gihe ikibazo arico FDLR wewe avuga canke igihugu cy'u Rwanda gishira imbere ko kitarahava ingabo zitashobora kuhava. Ivyo ni mwana tazoteza intambara muri Afrika. Yesi nzoza commenter ku byo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze canke w'u Burundi yavuze kuko ariko turubaha abakuru b'ibihugu ariko nawe mugabo mu nzego z'igihugu oya nace mu nzego urumva ni twice umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu mugabo yuko avuga ibyo avuga nuko bafise impamvu ziwe kuko urumva jewe ndi ngaha mu Burundi ndi ngaha muhira nshaka kurinda muhiri wanje
nije mfata mesure zishoboka kugira ninde muhiri wanje. urashobora Igikuru nuko ntorenga akarimbi k'uwundi. Mu gihe rero ngiye kurenga akarimbi k'uwundi hacacika ibindi bibazo, hanyuma ibibazo muca mubivugana n'uwo warengeye akarimbi. ariko vyarabananiye gutorera umuti kandi biboneka neza yuko umengo arakarimbi karenze. Nico kibazo kiriho. Mbega umuti wotorwa gute? Abakuru b'ibihugu nibaje hamwe muri EAC bashobora gutora inyishu neza bihena neza. Nuko nibaje hamwe muri EAC hanyuma batora inyishu. Ndazi yuko ikibazo c'uburimbi c'iki birashobora ubona kera twebwe kubera babita basaya niko babita Uburundi bwararengana muri Kongo ngo ntibyavugwa kuko baje gucungira hariya kugira ngo kuko baje mu gwanire mu gihugu biragoye. Washaka rero gutegera aho utegera umwansi ugashe mushibuka kugira ngo umwansi ntahinde kukwinjirana. Ivyo rero ni technique z'abagwanyi cyane technique z'aba strategie z'ibihugu. Ivyo ntavyo nojamo cyane. Gikuru nuko je mvuga abari sur terrain bariko baragwana mbona hari abakomani. Yego. Ninde afite ubushobozi nyabwo bwo guhagarika intambara mu gihe uvuze yuko ati akarere canke East Africa yo nyine nashobora kubitunganya hama kandi amahoro akaboneka arambye mu gihe no musa amasezerano agize Washington za Doha n'ahandi hose kwisi. Jewe ufise ubasha kandi n'ijwi ryo kumvikana ubwo nyine nabivuze mu kuri guca Kongo. Gute yovuga ati jewe bene wacu ibintu nuku nimuze twicara byo hanze tureke twivugana ibyacu abiheze. Hama abitwa abanyamahanga bari mu gihugu iwabo nabo bakagenzwa gute canke abitwa ko ari abanyamahanga bariko barakorana na M23? Abakorana na M23 cyangwa abakorana na RDC baca bavaho twatwimvikane. None niha kujya mbona bakarorero fata umugore n'umugabo mwatase mwagize gute hanyuma mwaje muri sentare civil mugabo mukacaho muri an instance de divorce. Mugabo umunsi umwe umugabo akabatirana madame cyangwa aje mu cumba naho urubanza ruragwaraye prononce umujiji ndafise dro kurusoma mwajejeje kuko nje bashaka nje dushaka amahoro. Yego nuko bimeze. Abashobora gukunda ko byose bihera mu kanya gato. Président de la République mu RDC afashe ingingo ati ndabihagaritse cyangwa habinwa tuvuga to wa Suisse areke cyangwa ibintu byose byabaye twayifuza chrono wa zero namamvuga chrono wa zero ariko ni mu gihe kabira yagize ni 1 plus 4 c'était 1 plus 4 la paix yarabayeho est-ce kugira twikomeze byo genda gute ni na decision utwara ariko honorable abandi bose baza gukokeza kubera iki cyangwa ikindi arondera diwani. Ariko intambara imaze imyaka irenga 30 si ntandaro si president nico gituma iyo ngwano imaze imyaka 30 kubera atari ingwano yacu atari ingwano y'abanyafrika ingwano bashiraho nakubwiye jewe nagiye muri Somalia plusieurs kenshi jewe nari vice president de la République nagendera muri Blend kandi bandasa ukagenda mu ruhagararo nini cyane umugabo kuri aeroport ya Mogadishu cyangwa izindi aeroport mu bundi burere indege z'abanyamerika indege z'ababiri indege z'abongereza iminota 30 ukihaciye zigurukanye iki zikira zitwaye ubutunzi tule 30 minutes ziraguruka mugabo bagati wewe nturengana barisha barakurasa cyo gituma rero l'Occident canke iki bakeneye ni haje bavuga ati ukeneye kujya ntabwo uribuga gukoza bararondera les moyens kugira ngo bakajagari byazemo ama mbega baza ko ayo mahera batanga y'ingabo ziba ziri muri Somalia canke ngaho baramenye nyine
bayisubiza iyo se pe niyo se pe tout se transforme baramenye bayisubiza yego yego tubanze tuve ngaha hagufi ngaha muri Congo iyo ngaha itwegereye dusubire muri Congo Brazzaville. Perezida Evariste Ndayishimiye yahuye na Perezida Paul Kagame muri Brazzaville. Ibi ubibona gute wewe? Abantu bisanzwe nuko bahuriye mu rubanza rumwe, barafise urubanza rumwe, bahuriye mu rubanza rumwe kandi byiza. Mugabo muri rubanza niho bavuga inyoni imwe yashaka gutera zibiri, ibuye rimwe yashaka kurasa inyoni zibiri, c'est une bonne chose. C'était une occasion, kandi rume c'est une occasion. Uko bigenda neza. Kandi rume ngo rumara zibiri. Rumwe rumara zibiri. Yego. Ni ikintu gitangaje kiryoshe hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu banyagihugu bakibibona benshi baranezerewe cyane gose babonye baramukanije ikimenyetso gitanga amahoro ku gihugu ku bihugu. None ndahuye muri kuramukanya gute none umuntu mutari kumurahuza mu kuramukanya gute iyo bagena bakuru b'ibihugu ubwo bumbafu ngaha gutaramukatsa naka ntibaho none uri kuramutsa gute twarabonye n'igihe Perezida Paul Kagame itariki zine z'ukwezi kwa 12 2025 bahura na Perezida Faci muri Amerika muri Washington. Urabona neza yuko no mu kiganza ko bategeze bahana ikiganza bahaninda mu kanyama bo aho bahuriye ntaho tuzi mugabo devant ibyo mugabo diplomatiquement woba uri très faible dushobora kuramutsa je nakubwire bo en 2015 comme situation igoye cyane rwose nagize amahirwe kuja mu nama menshi serukiye igihugu mugabo je nararondera je nyine naje kubironderera tukaramukana tukavugana nkamuvugisha kuko urumva nabwiye ati urubanza rumwe rushaka kumara zibiri uko muvuganye uko mwaramukanije haraza akantu uko mukabandanije bigenda bija mu nzira yo kuramukanya ukuri bw'igihugu mu rubanza ni ibintu bisanzwe kandi byiza kuko akora mu gihe ntumuramutse yo kwambara ibara si kwambara ibara kuko urumva ni imico ntimuhurira mu rubanza n'umugaha mu Burundi ukwanka muhuye mu rubanza mwaramukanya karengana iyo mwaramutse ntihabuze akaramutse mwaramutse ntihabuze akaramutse yego ariko ni byiza cyane mugabo si njyewe fata karori y'abajewe yego fizo ngorane fasha natana musabona canka kansa mubona turanye tubi byaranze cyane gose samona no igugi hanze ufise programme kujanye mugabo umaze gushikayo urashobora kugira iyindi programme ndabakaro gatoyi yego nageze kuja mu Uganda nyina mu Uganda ico gihe President Mukapa yatanze imihoho muri byo gufasha gukunza abarundi yego hanyuma jewe muri delegation ariko n'abashikana benshi cyane kandi baje batekerewe ijambo yego kandi muri byo bajambo batekereye nari visi perezida Seniron ijambo sanzi yari byo batekereye fiseyo ibintu birahinduka yego bihindutse cyapati karaba Mukapa atanze imihoho mu Burundi haca haba même l'opposition liki bagaca bifatirako hanyuma cyangwa ati okay je ni chef de délégation nizabwo ko nshoboye kose pour assainir la situation nabyo bashiranganje ni message mwaronse igwanye je dois défendre la République aho ngeze hanyuma nashikije Bujumbura muzobinje mushaka achemena les contacts nécessaires auprès des présidents bari ngaho atawantumye kubera impamvu ishitse hanyuma tugiye mu nama byagenze neza nizo shingiro yato yego honorable mu rurimi rwa politique bibisigura la réconciliation stratégie canke ni pression mpuzamakungu kugira baramukanye nta pression n'imiriho bahuri mu rubanza ni nka kujya mwoja gusoma mu ntango imwe urasoma agakusa undi agasubira none ni réconciliation canke ni stratégie
bo mwebwe nuko mugira rakusi jewe nakubwiye umukuru w'igihugu x y z muri mu rubanza mwatumiwe mwese mukaba mwagwitavye mwese mwakwitaba mukamukanya none muramukanya ahandi muba muri abapumbafu rwose muramukanya d'ailleurs c'est ça la maturité politique muramukanya bishobotse ukamufata neza ati bite ni sawa mugabo nuko nabonye bagize gutya jewe ndagufata biti murakomeye nimpore ako kajambo konyene gatuma umuntu agenda yiyumvira tibwawe nta muziki higa nta ngorane ziriho hagati yakwiye honorable nta ngorane zihari ikabrema ingorane muzi kora ibintu nyine uneko kujya waryohe baramukaniye akanihe bagora mu nda donc nibaza yuko je mbona ko bisanzwe bisanzwe ahubwo yoba un temple pour kubindi byo kurikira ego byo kurikira bitanga icizere kihe ku barundi no ku banyarwanda ega barundi n'abanyarwanda baguma barindiriye ico nyene baguma barindiriye ico nyene mbega ni igiki cotuma abanyarwanda bisanzura mu Burundi igiki abarundi bo kwisanzura mu Rwanda ico abarundi barindiriye ico abanyarwanda barindiriye ivyo rero mwera ubwibukuru bakwira hose mwaramukanije ni byiza ivyo ni mugwane mu nda inene yes mbega Uburundi buriko burashaka kwifata gute muri kano karere ni gute ubona Uburundi ni igihugu cyaho nk'ibindi bihugu cifashe mu buryo bwabo mu byumviro byabo hanyuma bifise ubutegetsi bwiyumvira bufise n'intumbero buganaho igihugu cacu kanabyumva mu karere uruhara rw'Uburundi rubona gute uruhara rw'Uburundi urabona ko ni uruhara ntangere uno munsi dufise umukuru w'igihugu akaba aserukira ishami ry'ubumwe bwa Afurika kuvuga ubwirije mu ishami ry'ubumwe bwa Afurika ubanza mu karere amukashushika muri Afurika ni impundu ubwo ko ari impundu ego ndazagushaka kugaruka kuri kino kintu kugira ngo ushobore gutsimbataza akarere ka Afurika y'ubuseruko uno munsi biramaze kuboneka neza yuko mu bakuru b'ibihugu nabo nyene hagati yabo mengo hariho kudacano uwaka umisi iheze President William Ruto nanye yagize icashikije kubijanye na Union Africaine abantu benshi bagira amakenga ati ngo ntiyo bareka ranegura President Evariste Ndayishimiye baravyumvise byakiriye gute akubwiye ibibazo by'umukuru w'igihugu yavuze navyo no jamwe cyane yose nta mukuru w'igihugu ashaka kunegura uwundi uko mwese haya nta gihugu gito kibaho muri Union Africaine Union Africaine nta decision gufata igihugu kanaka kitarimo mwese mwumvise uburenganzira bumwe cyo gituma rero Ruto uburenganzira bwo kuvuga ibi canke ibindi mugabo ntashobora kunegura umukuru w'igihugu cy'u Burundi reka kuko barangana imbere y'amategeko umunegura gute biciye ko nawe wejo ubuzo kunegura muri iki cyangwa ikindi ego ndazabwira ko kino kintu mu gihugu cy'u Rwanda baheruka mu kwibuka ku ncuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni bimwe mu bintu abanyarwanda byatumye bidoga ati biratangaje kubona umukuru wa Afrika yunze ubumwe kandi n'umukuru w'igihugu cikibanye nk'u Burundi badashobora kwihanganisha muri bino bihe tuba turimo bona ari shusho imeze neza cyane kubgaho bashaka bihanganisha gute uko ndavuga ati kwibuka tariki zinizi byagenze kunya turabahojeje abagutse kwibuka twagitiza gutangwa kwibuka ngaho iwacu kuko 2094 yaje inyuma ya 93 yes yego hanyuma rero kwibuka umwe sibuka ashaki hanyuma nivize kwibuka nuko habayeho nyabwoko aryemera cyangwa mu aryemera
kwibuka mwese yibuka aho ashakiye, igihugu cyose gifata ingingo aho bishakiye. Urumva nawe wohina ati itariki n'izi wo kwibuka. Ego ariko yamahasa nk'Uburundi n'u Rwanda ihasa rimwe kutipfuriza kutihanganisha irindi ryabutse. Sinzi ko ngira ngo ni ukubera nta ntumwa y'u Burundi yagiyeyo nyine iminsi zahora zirunga intumwa, hahora haba intumwa igendayo iminsi yahera. Mbere ndi chef de cabinet adjoint, hariho mu vice president d'ailleurs aba vice president babiri bagiyeyo ku izina rya leta. Injiza mugabo ivyo bibaho mu gihe hari imigenderanire, tunagure rero iyo migenderanire kugira ngo bisubire kuba uko vyahora. Muri make nta mpamvu y'imidogo ku banyarwanda. Bo kwidoga gute? Ega deje ikibazo ni kiri hejuru. Yumva umunsi cakemutse twese twidogera ico kibazo kiriho. Umunsi cakemutse tuzokoma amashi twese. Ego urumva si Burundi gusa bwayo butagiyeyo, n'ibindi bihugu birashobora ko butagiyeyo. Nta mpamvu zovuga Burundi gusa mugabo nami nakubwira kenese kamaho hagati y'abavukana. Ego nabo ntibigeze bakeza president wacu igihe agenwa vice versa. Urumva uyihanyisha bikime ku kindi uyihanyisha. Nico gituma rero twosaba twahimiriza abadutwara yuko borengera bigatandukanye kuko imbere ni nziza cyane. Ubumwe buzana byinshi gusumba umujyano. Uburundi n'u Rwanda ni ibihugu twatiza kunywana cyane gusumba. Urabona muri East African Community hariho ihangiro yugira igihugu kimwe. Nanubona byoshe kahe twibika twasubiye inyuma sana. Twasubiye inyuma sana. Mugabo hari abagabo yakwiba bizeye ko bavyumva kandi bazobikorera ko kugira ngo bigende neza. Ego ngaruka gatonya ku kiganiro cabaye cahuje President Domitien Ndayizeye ndetse na Honorable Emmanuel Sinzohagera kiro kiremeshwa na Jerome asanzwe avugira leta. Muvyo yari ku munsi wa breakfast prayer aho hari na nyinshi bari mukuru w'icacu ciza cy'u Burundi akone yari yabiteye iteka ivyo birori aho havuzwe byinshi ndetse Domitien Ndayizeye agerageza kwerekana ahantu bipfira kumbura kugira ngo igihugu cyacu gutera imbere abanyamitani bashobore kuza mu Burundi. Oba waracumvise bega uruhara canke uruhande rwa Domitien Ndayizeye aha hagati ubona gute nk'abantu baciye mu butegetsi? Domitien Ndayizeye yawe mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabaye igice cyane cy'umukuru w'igihugu, yaratwaye hanyuma ibyo yavuze yavuze yarakebuye abarundi, akebura ubutegetsi, akebura arananegura ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere n'iki ya Micombero canke ibyo byaraheze dutangura ishaka. Kahise no gategura kazoza ndavyumva plus jamais ça. Ubona ko ikintu kimwe akahise gategura kazoza ni vyiza cyane. Ubwo ntitwoguma turaba muri retroviseur, tuguma turaba muri retroviseur turaba imbere kuko turavye kuri Micombero nivyo harapfuye abantu harapfa abantu kandi nivyo kwiyamiriza ntibigasubire ntibikabe sivyo. Mugabo uvuze ati kuri naka habaye ibi natwe twogira ibi tuba tugize igitego. Ivyo nivyo nankaje nico gituma byarabaye. Domitien ndamwumva ndamubikira duhuye turaramukanya nk'abagenzi n'inshuti. Hanyuma rero mwese afise sire avugamwo ibyo ashaka kuvuga. Twebwe jewe kubwiwanje ntitwogira umutwaro cane wa kahise, twogira umutwaro wa kazoza. Ko nama mvuga ngo abapfuye barapfuye ntihagira abandi bapfa. Ntihagira abandi bapfa. Ndavye ibishoboka gushika ndavye n'ivyashikiye mushikiranganji ça fait mal.
birateye agahinda ntibigasubire. Mm. Twebwe igihe umushikiranganji yapfa twari twatanze itegeko yuko ata mutegetsi n'umwe yosubira kwigendana. None ko kwisubira kwigendana kuko aba ari inzego z'igihugu kandi ateza gucungwa n'inzego z'igihugu. Ivyo rero kutabikurikiza bwa mbere n'ikosa, hanyuma cyane cyane n'ikosa ku basirikare bari bamucunze kuko uri umaze kuronka garde, iyo garde haba ari uguha porogaramu, uramubwira porogaramu akapresiya akaraba ko ari nziza atari nziza, hanyuma kuvuga ati ntugende ntugende. Niko bimeze. Musoma gakomeye. Kuko urumva ntuba ucigaba cyane, ntuba ucigaba cyane. Nico gituma jewe sinifuza kuba esclave du passé. Le Rwanda et le Burundi. Jewe 2015 j'ai vécu 2015. Nous avons souffert. Alors abandi batavyumva babona ko bashi genda kubikira ikintu. Hari abari ku butegetsi no munsi twagwanye 2015. Abari mu mabanga akomeye twagwanye 2015. Bariko bakora igihugu. Kandi 2015 barimwo. None tugire 2015 deal ishobora kubandanya gutuma igihugu kimera nabi. Tourne la page. Bo icyo gihe Nkurunziza twari kumwe mu gisabisho cy'ubugendana. Twari muri Ikaruzi. Yavuze umwana w'ibishushungu. Sivyo? Yego. Agarutse. Urazi ko bamwakira gusoma umwana yahoraho. Kuko umwana yahoraho agira ishari. Yes. Yego. Niko bimeze. Niko bimeze. Twahagara ibyabaye byarabaye. Imikingi. Kuca demikingi yabaye. Igitabaye none turiho n'umunsi byarahindutse turi kuri leva yindi. Tugende tubandanye. Rero mvuga il faut transformer la merde en compost. Ego. Ugereje kumviriza ingene President Michel Ndayizeye yavuze yagerageje kumenera inda ku rukumu. Avuga amakosa y'abategetsi bamwe abari mu nzego zitandukanye ndetse n'ingene amakuru usanga bayatoza nabi ugasanga witwa umutegetsi umengo ivyi gutanga ikori ntibimuraba. Ego no munsi nigice tuma uburundi bushobora gutera imbere. Abo bategetsi nuko bova canke nuko bahindura. Bo yavuze turabyemera kandi nibibaho. Yavuze ibintu bibaho kandi bimushikira nawe nyene bikadushikira twese. Nico gituma hakeneye impinduka ndende cyane. Namwe ndaba nyene muri Senegal bariko barahindura ubuzima bw'ico gihugu bivanye ku buhinga bwa none. Uno munsi n'Uburundi twafashe ingendo yo ku digitaliza ivy'igihugu. Bwari uburyo bwonyene bwo kugenda tukuraho progressivement ivyo bibazo. Urazi ko hari ibihugu umushikiranganji w'ubutungane akurikira imanza zose aho ziko zirabera, akamenya n'ugwatevye n'utatevye, akamenya n'ugwadindiye n'ugutadindiye. Yabaho birashoboka. Tuje muri iyo nzira. Okay. Birashoboka. Biroroshe hoho ko bishoboka. Uroze umugwiza atunga aje ngaho. Azanye umutahe wiwe. Azanye amahera yiwe. Aje kugira ngo ateze imbere igihugu. Akubaka ishirahamwe. Akagura ibikoresho. Hanyuma bakamubwira bati iki tanga ya naya. Ego. Yabaza. Cyane. Yahivyari yaje ashira umutahe ngaha kandi naho yo yatangaye munyuma aca bati aracasigaye ibinini kandi utanga amahera utarinjiza utarakora. Ivyo birica igihugu. Iki gihugu cyane rwose. Reka abantu bakore arayo mu musaba mu yasabe bakoze. Ego. Turafise umugwiza atunga yaruka kuza ngahanya mu Burundi Eriko Dangote nibaza ko n'uherutse twarageze kubiganirako
gerageza baravuga yuko mu makontra bafitanye hariho kuzana ibitoro narigeze ngo bafise amakampani asanzwe atunganya ibitoro hama kandi akabishora mu bihugu bitandukanye ariko mu misi yeze twarabonye urwandiko rwerekana mu bihugu bagiye gutangamo ibitoro uburundi ntitwabusanzemo amasezerano baradindi canke nivyo nyiri kuravuga yuko amasezerano ashobora kugira hama ariko umugwizatunga yaje mu Burundi akamusaba amananiza ibyo ntavyo nzi vya Dangote nabikurikiye nkuko wabikurikiye. Dangote n'umugwizatunga mu bandi nta muntu turafise abagwizatunga ba Dangote. Turafise abagwizatunga twifuza ko nabo baba ba Dangote nuko tubafata mu mugongo tukabashigikira. Hanyuma narumvise ko ivy'ibitoro nivyo n'umwavu mbere navyumvise vyoba vyiza bigiye mu ngiro mbuga ese vyoja mu ngiro. Ego umushikiranganji w'igita ca leta Alain Ndikumana mubona gute wewe kubera ko bivanye n'ibikorwa ariko arakora agerageza kwerekana aho bitagenda neza ubirutse yaravuze ku kijanye n'ingene abarundi baneglige ku kijanye na éclairage amatara ari yo mwibarabara ushobora kuva ko aeroport canke RN1 ugasanga ntihabona ivyo bintu abategetsi canke aba mu makomine atandukanye ega nabo niho baramaze kumira ka kantu gatuma atabikorwa vyiza bakora amahera abonetse bayajana mu bikorwa vyabo umushikiranganji Alain ni umushikiranganji mbona akerebutse akiri na muto afise ivyiyumviro vyiza nimvukira nkabo ni imvukira yo mu gisagara ati imvukira igiye ahantu ifu tuyirero twasubikira kenshi bashaka gukwega ishati birakoroke n'abandanya dubuge hanyuma dukore neza byiza ivyo ni ivyiyumviro vyiza twese tuvuga éclairage public habuze bazi kera twe twavutse hari éclairage public mu makasiyo ego habuze kandi ibarabara turariha abanyagihugu barariha baramikoro ntajya amatara barariha nibaza yuko ni la répartition y'uburyo ikori nyene bigenda ni kubera twasuruye ngira ngo amahera y'iki n'iki twari tuyakoresha ibindi hariho fond de renseignement fond carburant hari amafu menshi yariho kugira habe régulation y'ivyo bikorwa byose ubu rero ayo maforce yagiye hamwe turavangatirana comme mon frère Alain Miss ahera dynamique il est capable de tout niwe uno munsi trésorier ikigega ca leta niwe apanga ibi cyangwa apanga ibindi kuvyerekeye amahera ntagire nkina dispatch ati aya mahera na malheureusement nuko aza buke utwo duke tuje urasanga twamizwe turashikirwa ku cyayi kwa kindi uko kumigwa nyene honorable ni gute kohera kova mu barundi kugira guhere nuko prévision budgétaire iba yagenze neza uko babitegekanije kuko urumva amahera uko aza niko akoreshwa kuko mu mahera y'amakori harayo bizokora ikizokubaka ibitaro bizogira gute mugabo ansetema bigiye hamwe leta ikimenya ikigira priorité acaje cihuta gusoma ikindi ugasanga rero cihuta c'est éclairage yihuse ikindi kuza sho cihuta gandura none ufise amahera sivyo hanyuma abakozi ba leta bakaba bakeneye guhembwa utangura éclairage cyangwa utangura abakozi ba leta umwavu gakena utangura umwavu cyangwa utangura éclairage burihuta ari umwavu cyangwa umwavu cyangwa éclairage ni rixiza mu nyuma uko mamuhanze yego yes mu gusoza igeno cyacu nshaka ko dusozerera kuri cyo kintu tumaze imisi ko kiravugwa inyuma yaho Kabazi Musaga ihiriye hamaze imisi karavuga amakuru menshi y'ibigwanisho biza mu Burundi ndetse n'ibisubira bikagenda kumengo ibigwanisho Burundi bugura biratera ubwoba abantu Burundi bega n'ufite uburenganzira bwo kugura ibigwanisho kinjira mu gihugu Burundi bufite uburenganzira bwo kwaruma igisoda cyawo nk'uko ibindi bihugu byaruma igisoda cyawo hanyuma rero ibyo ntabwo byatsa gutera amakenga nabonye ku mbuga ngurukanabumenyi hari abo byateye amakenga ivyo ni ivy'iwabo igihugu umutegetsi mwiza ni uko akingira igihugu ciwe agikingiye n'amahoro ni uko ivyo bigwanisha ikibazo ni uko bija gusomborotsa abandi
biba intambara ariko ibigwanisho byo gukingira igihugu c'Uburundi n'amparane nibazane bwa bwirinzi bwose bwa burinzi bubaho bwose babuzane bushinga aha turindwe abarundi tukoma amashi yego iyo abantu batangiye kugira ubwoba ubwo abantu nta kintu babiyotsa bo jewe mu bagira ubwoba kuri ivyo sindimwo kuko igihugu cose ni souverain muri amatière défense ikibabaje nuko hariho principe ya non alignement positif des pays du Burundi ni igihugu kiri mu bihugu bidasaba bihagarara cyane cyane mu bya politike mu bindi nkavuga nti rero uno munsi Burundi ikindi gihugu cyose gifise uburenganzira bwo kurondera ingamba z'ubwirinzi gifise uburenganzira bwo kurondera ibigwanisho kabo ikibazo ntikicoza ivyo bigwanisho bije gukora iki kuko mu gihe ubona ko la sécurité la stabilité y'igihugu c'est la défense ama bimaze kuba demission yabivuze ati mbeje bigwanisho biza gukora iki turi mu mahoro ibigwanisho nibaza n'amahera y'ibigwanisho cyakoresha ibindi ariko n'intega bizoza nanje nibirakubwiye qui veut la paix prépare la guerre kingira imbibi zawe ugatekana n'akabatsi aha ni ntarengwa ikibazo nembaje niki iyo hagibonetse abantu babinegura canke batabishima canke babona umengo Burundi bukubuje mu kaga ico gihe abantu nta kibazo baba bafise bo canke nabonye ntaco bagayako nuko nivyo vyumviro vyabo ko bafise intego yabo mugabo mbona umuntu yoshavura ngo nuko twagize amakontra avion simanye twoshavura ngo twaguze mirage twoshavura hariya ndege numva Sukhoi simanye ko twoshavura ko twaguze Sukhoi ni iwacu kuraba ko iki wewe ndaje kwigutera igorana ariko benshi bavuga ati benshi bivuga abari abantu bari hanze y'igihugu kandi bivuga ko bari mu migwi igwanya igihugu zari ditabara n'izindi anduvuga nka bari Siduhije n'abandi yenga nabiki kimwe wese agwanya igihugu ari hanze sinzi bo natwaye nabaye mu butegetsi byemeza ko abari hanze nibyo nari kuvuga kwidigadiga cyangwa woca bavuga ngo nagize kuvuga kwidigadiga bacavuga ibindi bindi kuko urumva mbega uri mu Bubiligi uri mu Budagi urwanya intwaro kubikora je ndi ku butegetsi kuko nibwo ntabwo bikora ndaguhamagara uze ngaha wansa kuma kuta urwanya utiza urwanya ubutegetsi utiza kuburi ngaha baca bakoresha urwaruka ruri ngaha nakoresha kajamwo kawe jewe cyo mvuga nuko dushobora kurwanya ubutegetsi uri a 10,000 km abaye batubanye bari a 20,000 km 10,000 km yego igihe leta ifise intumbero urokana amahoro n'umutekano ataco yiyagiriza avanze uzavanse yego avanse nabajye bateye ingorane ukabaza warondera bagata mbega nakubwiye genda kubwiye hariho abahoze batwara kino gihugu 2015 badututse bakatambika ibara bo yari ibindi bintu baragutuka cyane natuka gusumba abandi gusumba n'abadede daye no munsi nari n'umunsi leta ntiyabahaye ibi leta ntiyabacometse hana ubwo babandi bapondekana ca gihe twarahejeje byaraheze sivyo free play kintu tugende c'est bon c'est une bonne je ico kintu kirangyohera kubona nujya mwari mwaratase kijya gihe biko bigenda neza ese byo bakumye bose tukagenda hamwe yego ntaco wicuzamwo muri kahise kawe jewe mu buzima ntacyo nicuzamo kuko objectif yanje nuko nkora iciza urashaka kutakibona ko ari ciza mugabo mon objectif nuko eske abanyagihugu byo genda gute je nakoze uko nshoboye kose jewe kandi je suis fier y'ibyo
numva ndemye Mm. kandi aribyo bindemesha Yes. nivyo nakoze nkoreye igihugu n'abenegihugu. Ubishaka utabishaka birashoboka, mugabo ku mutima w'iwanje ndazi ko nakoze ivyiza mu gihugu kandi bifasha abenegihugu cane cane n'igihugu canje. Yego. Uvyumva, utavyumva shauri yako. None ngirente ko ntari gutera mu rushinge ko ndakwereke position nafashe en 2015 Mm. ni bake bateza kuyumva. Ubu bamwe niho bariko barayumva Yeah. kuko ivyo twakingiye ni vyinshi gusumba vyari kuba. Ego. Ego, yes. Honorable, tuyaze vyinshi kandi bitandukanye. Nibaza ko nawe kwadukurikirana bariko barumva umengo umubabandanizo bayagisha. Ariko kandi turi muri weekend, murafise imanza nyinshi zitandukanye. Yego. Ariko ndabashimira ku kanya mwashoboye kuduhereza ivy'agaciro. Murakoze namwe, Yego. Imana ibahezagire. Hama babandanye bumvise ikiganiro, ariko barumvise ntufata akajambo akacanga kandi noba navuze. Yeah. Nivuge ko uravyumva, wewe ufata ibize ikiganiro muri rusange. Ego. Yes, dushimire nawe ariko baradukurikirana. Turabashimiye cyane ariko badukurikirana African TV. Yes. Imana ibahezagire. Ego. Cyane abagenzi banzi Ego. Imana ibahezagire. Cyane. Tubandanye tuganira nibwo buhinga bushasha Ego. kuko ibindi biragoye. Ego. Yes, ndagushimiye cyane gose wafashe umwanya wawe wo gukurikirana kino kiganiro kuva ku ntango gusha ku mpere. Yari Honorable Gaston Sindimwe, umwe mu bigeze guca mu butegetsi kandi bakaba bakoze byiza, ndetse hari imiryango myinshi ndetse urwaruko rwinshi no musi rushima kuba Gaston Sindimwe yarabayeho. Ndabashimiye cyane gose. Asante sana.